Bonsoir. Mwana wamuha imiti. Ubuse kumuha imiti mwana. Ndaho kubera ko utatanye do kwishura. Excuse me. Kubera ko utahitanye do kwishura akirirwa hagazeyo mpaka kamara y'amasangaye ku buryo baza kumbwira ko umwana ari kararira utamuhita. Mama Dombi. Sindagutabana gatoya. Ufise konje uri mu konje uri kwanga. Niko tushaka kujemva ku kazi ngaje gutora umwana kandi uri ngaha. Nene so wawe. So wamuvya. Naramuvya rero ntamuvya. Abagore turi baruka ntituvyara. Mama Dombi. Kuri gufata ibintu byoroshe nk'amazi ukabikomeza nk'amatanda. Madon. Umviriza ndakubwiye. Kuri wewe nimba byoroshe iwanje ntivyoroshe. Narize ngo ndakuzeye kugira noroherwe ndo nk'amahoro. Ariko kuva dutanga kubana nawe. Miso sindakugerana nk'umuzigo nikoreye. Uri kurabira ababurya ntubona ko worohewe. Nta wundi mugore woronka nkajeyo. Ntuzosubire kumbwira ko utamuhitaniye umwana. Utamuhitanye no bwa mbere umuryango ntuzohamunyora. Winjira Pascal. Bonsoir mbona umwana wanje aho. Mama Dom. Kuva kira usinaragukunda. Nico bikwemeza urazi ko itunga rya byose nari kwanditseho. Ndabizi yuko ntegereza kugukunda uko biri kose. Ndashaka tubaka neza. Ndashaka ko urugo rwacu ruba mu mahoro. Dupfuye akantu gatoya. Kuja guhitana umwana. Naho zindabikora n'ubuzobikora. Ariko tuza. Utusha kugenda ubaze amateka ya Kenta Sierra. Ubu ndakubwiye n'ivyo wawe singikeneye kuvyumva mu matwi wanje. Mama Dom, ushaka kuvuga iki none? Ndakubaza aho kuvyo navugiye nturanyumva. Ukeneye kunyumva mu muziki. Ndakubaza ukeneye kunyumva muziki. Ukeneye kunyumva muziki. Ubaho umugabo basirimwe. Ubaho umugabo basirimwe. Reka ndi umugabo wawe ntibigikwiye. Keta, nigicaba. Habaye. Uri kumaza icabaye. Genda ukibaza so na nyoko. Keta, ntabwo njya kubujije kuvuga amajambo mabi kuri mama. Keta si. Naraye ko njya nzofa divorce. Ndabona ko ntegereza ku divorce. Bimaze ko umuntu aguma abana n'umugore adashobora kumwubaha. Zanderasi. Jimmy. Akazi gatangura sanga. Samaya nusu. Muturi sanga. Samaya nusu. Entreprise ni asoa. Akazi kapula ni. Urashobora gutaha. Nta jambo na rimwe nkeneye ko umbariye. Mfise amapreoccupation yiwanje kandi birahagije. Pardon, nakusavye ntawe na nta jambo na rimwe nkeneye ko umbarira wewe.
urashobora kumvira mu bintu urashobora kumvira mu bintu babarira nanje akazi jebaye pati ndi pati akazi niko kankunze rwose nta nahamwe mfise peho vira muri Deus. Amusaka bari ndeko bari. Urashaka kumvira mu ntuzi impamvu nanje bishise ndatayisasha kazi nanje wanyirukanye oya sinatembera kumabwiye kumabwiye Byiza nanjye ndakenguka kwera ariko ntabwo nabamenye ndi umwe wigera gutora ibarabara kuri gadinoro anerize nagwariyeho ukanjyana mu bitaro mwe natora kuri wa karete ego bye ni wewe oh my god ego amajene ukuri ndi muhira nari nicaye ngaha ndi muhira muhiri wanyu ni amajana ngaho onye ahubwo ngo tujyane nze kukwereka muhira hama n'uwundi munsi uzoje uhitura turakoze nivyo mbona umwanya ari muto ego ntakibazo
watevye cyashitse Jimmy kariyo tukizaniye n'umushitsi isa kuri wakabaye uzi wanje Annelise murazi nanye na Jimmy c'est bon Jimmy karibu cyane wimva amahoro bere muzinanye gute no ndamuzi kandi ndamuzi cyane kuko mu bihe noba narabayemo ubu n'umukozi w'Imana yoba yaratoye kuko ahantu nari ngeze ntiyari heza cyane ndamushimira kandi nongere shimire n'Imana yabikoze kugira byumviye jewe igihe nagwaye ndi ku ishuri ubu niwe ntacyo mvuye ku ishuri niwe yantoye aranjana mu bitaro muri Rwakarede ariko ibyiza yankore si benshi bo bikora niwe wamufashije Annelise musura ujya munsi mu magarika ku kazi urambwira ati ushobora gutaha naho nagiriwe amahirwe yo guhura n'uyu mushikawe ajya ngo nta kibera ubusa byari bifise impamvu byari bibaye ndamutora ndamusanga ahantu kw'ibarabara yaragwariye ndamutwara ndamushikana kuri Rwakarede yego ntibyabaye ngombwa ko mushobora kumenya ko je nabikoze kijyagiye ko nacenda ba telefone ati ari kuri Rwakarede telefone ko sinanzi kari telefone ko telefone wanje yari yagize ngora Jimmy ujya munsi sinzi ko bavuga ngo ntiyari jewe gusa icyo nzi cyo nuko ingingo nafashe itaribereye nabikoze kubera ishavu nari ifise bice birahurirana mu nyuma niho nimvire ndabona ko nakoze amakosa nanje ubwanje hajya natahuye ibibazo ushobora kuba ufise kiyagiye kuko nanje nabibona uko abantu twese tugenda dufise ibibazo bigenda bitandukanye nanje ubwanje iyo umenya ujya munsi ikibazo cyari cyashise ndazi ibintu ntabwo byari kugenda kuko nawe ubwawe byari kugora kwakira byarashise wari ufite ikibazo kiga Jimmy umwana wanje mukuru yari yafashwe n'indwara mu ijoro natwe ubwacu twagoye gutahuki yaragwaye tumusimbana kwa muganga tumaze kumushikana kwa muganga baramukurikirana mu ijoro nageze kuvayo nkafikira mu masaha y'ijoro ndagenda ruka gato yamanda turi ku kazi maze gutonda ku kazi aho byaciye bigenda kujya byarangoye kwakira kuko nashyize mu rugo cyasanga umwana wanje yapfuye aho ubwanje nabuze uko ndi bubugenze ariko kubw'Imana yo mu ijuru gusa senga irama kugira kwihangana ego geza mu Jimmy ego boss ushobora kunyemerera ukambabarira ikosa nakoze ryaremereye cyane ndabizi ko nanjye yaba ari je nobaye narikorewe gutanga imbabazi byongoye ariko n'ubundi ntumere nka jewe babarira ndagusavye kubw'abana b'abantu byari bigoye guharira ariko kubw'ubuntu umuntu aba amaze gutahura kubw'ikintu umuntu aba afise ku mutima ubwanje bijya nabonye ko utabikoze ari wowe ubyitumye je naramaze kuguharira urakoze cyane Jimmy ikintu ntariko ndiyumvisha kano kanya n'uburyo washitse ukorera uwundi muntu iciza igihe nawe warogiye gukorera ikibi nari narayishwanye n'umugore Sheri I'm sorry maze umubabaro nararanye ndagushikiza ko gukaza sinzi icyo nashaka kwishura kukiza bakoreye mushikana bose nta gihari kiriho ushobora kubishura Imana yo mu ijuru gusa
biba bikwiriye ko turengera ibintu biba byashyize mu ngo zacu ariko tukamenya dushyize hanze y'urugo yuko tuba tugitanga ubundi buzima. ibi bintu ntacyo nshobora gukora ngo usubire inyuma ndabikosoye ariko hari ikintu bisigiye. twese mu buzima turahura n'ibibazo, turahura n'ibitubabaza, rimwe na rimwe bikatunanira kuyikontorora ibyatubabaje tukabigonganisha abandi nabo mu kubababaza. nituguma dukora uko twese tuzobaho tubabaye muri iyi si rero. nimba mbabaye cyangwa mbabaza undi nawe akababaza undi, twese tuzoguma tubabaye. gusa Imana iguhezagire kuko ufite umutima ukomeye ugushoboza no gukora icyiza igihe ubabaye.